ikibazo cari kimaze iminsi kiduhanze cyari ciduga ry'ibiciro by'ifungurwa cane cane mugabo mu ntara zitari nke ndiko numva ko inkuru mfise nuko biriko birapunguka kitarapunguka cane n'ibiharage kuko ntibirimbuka mugabo nk'ibigori ibeyi iriko iramanuka haraho bigeze ku gihumbi hari naho biri musi gato ibeyi kw'ikiro c'ibigori intete ari musi y'igihumbi naho usanga ari hejuru gato igihumbi n'ijana igihumbi n'amajana abiri umuceri imihinga itari mike cane cane mu karere ka Bubanza mu kiyaya c'Imbo biko bigenda neza hoho baratanguye gusarura guhera mu kwezi kwa kabiri gushika uno musi biko bigenda neza ko mu ndwi iheze bari bambwiye yuko haraho umuceri warugeze ku 2,500 ku kilo mu karere ka Bubanza cane cane ku Musenyi na Gihanga hanyuma n'ahandi haracari imiceri myinshi igomba isarurwe muri kwezi kwa gatanu kwa gatandatu nizera yuko ibiciro bizopunguka gatonya kuruta kandi mwarabonye ko n'amakori ari amakori leta yahevye kugira ibintu bigende neza abene gihugu rero muri rusangi bararemye kuko arafise bibaremesha kuko imirima imeze neza barizeye kuzosarura gusa ico dukora kandi dufashanyamwo muze muradufasha gucunga abantu b'abakomisiyoneri babavemo ingingo twafashe kandi tazosubiza inyuma hari abantu batanga ibintu by'imigwazo amatari baronse ubutumwa kuko ab'imigwazo batazosubira kuja gusarura mu mirima y'abenegihugu reke abenegihugu bisarurira birumvikana ko hafashwe ingingo zikomeye ni kubera abantu benshi ari ntumva benshi ntibumva bahanuye imengura batutse byumvikana ko rero babura amatari muhaguruke ikintu c'umugwazo gihagarara ibintu by'abakomisiyoneri haba mu masoko y'ibitungwa cyangwa mu masoko asanzwe bihagarara umwene gihugu aronka inyungu yiwe direct twifuza yuko rero ituze biri mu gihugu ryobandanya na cyane ko tubona n'akavura kariko karagwa neza nivyo hariho imihinga imwe imvura yaguye nabi mugabo nikizobuza ko twimbura kuko Imana iratubona